À présent, nous invitons M. Nestor Ntahontuye à venir prêter son serment. Ouvrez les bancs. Imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Nestor Ntahontuye, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose, mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu nako abenegihugu bose. Musique,
Fermez les bancs. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, très honorable, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est ici que prend fin cette cérémonie de prestation de serment du Premier ministre et nous tenons sincèrement à vous remercier de votre aimable attention. À présent, nous allons procéder à la prise de photos à l'endroit qui vous est déjà habitué. Je vous remercie.